Kw'igenekerezo rya 20 mu Kakaro mwaka cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka umwubahwa Fabrice Nkurunziza yaruguruye uruganda rwo kwigisha bene gihugu bahurikiye mu makoperative ingene bokorora kijambere inkwavu. Mwijambo yashikirije umwubahwa Fabrice Nkurunziza yarateye intege bari bateguye izo nyigisho acahimiriza abari bazitavye kuzoca bashira mu ngiro izo nyigisho mu korora inkwavu. Nagomba gushimira cyane abiyumviriye gutegura iki cigwa kuko kija mu bikorwa leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi yashize imbere kandi ibona yuko kizoteza imbere abene gihugu n'igihugu. Rero twagomba dushimire cyane umuhinga yaje kwigisha uko inkwavu zorogwa, atwigishe uko zishobora kugwara n'ingene zishobora kuvugwa. Dusabe rero mwebwe mugira mukurikirane izi nyigisho ko mwokurikirana neza uko inkwavu zifatwa, mukurikirane uko zigaburirwa, mukurikirane uko zishobora kugwara n'ingene zishobora kuvugwa, kugira ngo namwe muce mufata iya mbere muje mu mitumba mu bene gihugu mubigishe mwongere mufashe kugira ngo tugwize ivyo bitungwa vy'inkwavu, maze ihangiro nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yashize imbere agasaba yuko atamuhana n'umwe wosigara inyuma mu korora inkwavu tubushikeko, kugira ngo na yahangiro y'ishusho y'igihugu cacu c'u Burundi mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu cigaba kikigaburira tuze tuyishikeko, mbere tuyishikeko n'uwo mwaka utaragera 2060 tuzobe dufise igihugu gitunze kiri mu bindi bihugu bitunze. Leta mvyeyi, leta nkozi nta kitazokora kugira ngo ibaje imbere, ibashigikire mu migambi ibona yuko yobafasha gutera imbere, kuko muteye imbere mugateza imbere imiryango yanyu ndetse n'igihugu kiratera imbere, kuko abene gihugu duteye imbere igihugu naco kiharonkera vyinshi. Aya makori y'ukubaka amabarabara, y'ukubaka amashure abana bacu bigamwo, y'ukubaka amavuriro abana bivurizamwo, biva muri ivyo abene gihugu baba bafise. Rero tubahamagarire gukurikirana neza izo nyigisho, maze komine ya Rumonge ibi ya mbere mu gushira mu mugambi iyororwa ry'inkwavu.